bakemera nyine bakiga imyuga kuko ubuzima turimo ubu uzi umwuga nta hantu na hamwe utokora kuko nk'ubu jewe umwuga wanje wo kuba ndashobora kugenda muri Kenya nguma nabayeho ahariho hose kuko urabona imishatsi urayimwa kandi iguma yameze si vya bivuga ngo uramoye ngo bice bireka kumera canke wumva hariho n'indi myuga atari kumwa nko gusudira iki kintu cyose c'umwuga kiragutunga aho buri hose je cyo nohanura abajene bubu bareka ibintu by'ubumungara ngo iki ngo bopondeka kuko ubu unye ari abantu benshi bareka kubigira bivanye ngo bavuga ngo babona cyane ngo bana ngo iki ngo batwenga ariko n'abana bubu udafise amahera ntibagukunda ntibakwemera umva uko vyoba bigayitse kose biratinda nyene ukabona ko je nanje nabitanguye mbona umengo nari inyegeza ari abantu nashaka ko babibona ariko ndabiryoherewe kuko ndafise ico nabibonye numva ndigurira agastile ico nshaka cyose kandi sininda kubona ndafise abamufasha ariko sinja kubabwira ngo mikiniki kuko ndavyishoboye ico nobahanura rero nuko bokora amaboko mu mpuzu bakiga imyuga nkaguma wizeye muri bimwe wiga ngo ma informatique ngo ivy'ubuganga kuko ubu unye ntibinaboneka rwose muri iki gihugu cyacu ariko ufise umwuga uribeshaho Roy TV. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizere ko mumeze neza aho ngaha mu bice bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benichu kuri kamera turi kumwe na Pasiplo mu kiganiro kora kubwejo tuzokora kubwejo dukore cyane ejo hazoza tuzobe duteye imbere Uburundi buri mu nzira y'amajambere 2040 uzaba uri neza neza mu nzira y'amajambere 2060 uzaba bwamaze gushika iterambere ramo byose rero ushaka gukunda tokwe ko umuntu dukore tudahanahanya ivyimviro ari naco gituma Roy TV yihaye ihangiro ryo kugendera bene gihugu mu kubashigikira mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba bari umunsi rero turi neza na neza ku Musaga kujya kabiri impande y'aho amabisi akatira turi muri salo imeze neza cyane salo CVIP ahubwo ni VVIP turi kumwe kandi n'umusore mwiza cyane ari nawe asanzwe hakorera ku bijyanye no kunga abantu baba bakuze abana bose barabagirira neza abantu n'uruja n'uruza ko baraza kwigira neza uno munsi rero turi kumwe n'abaza kutuganira ibyiza biri mu kumwa mu gukora akazi aho asanzwe kandi akorera umuntu hari benshi twagiye tubereka abantu batanga ubuzi bwabo bakabukeya bagakora uno munsi bibeshejeho bashobora kugura iki na kiriya batiriwe baratega amaboko uno munsi nawe tuza kurabira hamwe ingene ushobora gukorera umuntu ugatera imbere kandi nawe nyene ukamuteza imbere turi kumwe nawe rero imbere yuko twinjira mu kiganiro kandi amusabe ibyo ndabakunzi bacu ba Roy TV tuganire muzi ati ko tuganira nande turakwakiriye muri Roy TV murakoze cyane amazina yawe kwitande nitwa Brian Priest Nduwimana Brian Priest Nduwimana sinzi ko nza no gushaka kubisira nuko nyene uri umudomi 5 amazina kumenga oya ndi umudomi gusumva nyene sikera cyane umudomi kaka amazina sindamenyere usumva ko buze hose agura umudomi tuwa ico gituma Bia tugushimire cyane turi neza mu kazi kawe kabanze gushika mwatwakiriye kunzi wacu Roy TV baramukije turifuza kumenya Bia bimeze gute ngaho kazi wanyu ko tubona abakiriya ruja n'uruza bindira basohoka ntakaye kabanga mukoresha kugira ngo bagume baza ari benshi anye wumva akabanga dukoresha kugira abantu baze nta buhinga bwataye dukoresha tugusa turabakira neza tukabaha service nziza tukabagirira neza nyene kuko uwugiriye niho hamagara n'uwundi tugushimire cyane turi muri kora kubwejo ushobora kuba nawe mu kazi kawe ukora ushobora kubaza nawe ko bitagenda neza mwumva yuko ibanga bakoresha no kwakira neza abakiriya mu kubaha service bakeneye ukayibaha neza hamwe batagenda baridoga kugira ngo ugiye ejo nawe acazana uwundi Bia turamaze kubona abantu benshi batangura ubuzi cyane cyane baje amashure bakiyumvira ikintu bokora bagakora ikintu bakora bikaba wowe byagenze gute bisange uri gukorera umuntu jewe kugira ngo sange niko gakorera umuntu byatanguye
uwo mwuga wo kunga nawutanguye kuva kera nkiri n'umunyeshuri. Urumva narabikunze navyo birankundira, kandi kuva ntanguye kubikora narabonye inyungu, ko sinovuga ngo narabonye uruhombo, kuko kare narabura n'amahera y'abantu basanga utumega two turangura kuronka, nayo guma ari muri bwa buzima bwo gucoresha gusa nyene cyanigira nyene umugambi wo kunga, kuko nari nsanzwe ndabikunda nyene, naravyumva nyene ko nobishobora. Maze kuvyiga sinatevye kubimenya, ntangura kuza ndabikora niga ndabifatanya nyene n'ishure, kuko niga kure, niga muri ville mbi no ku Musaga urabibona si hafi, nkaza ndaronka n'amahera ya déplacement, bikaca binyorohera. Umva n'andi mahera yo kwifashisha kw'ishure vyaranyohera ntarinze gusaba abavyeyi. Tugushimira cyane, turamaze kubona urwaruka rwinshi rwa none muri ino minsi bakaronka nk'ubuzi cane cane gukora mu maresitora, gukorera umuntu nyene bijanye no kumwa canke n'ubundi buzi bugiye butandukanye mu makafitariya n'ahandi, ariko ugasanga umujene w'uno munsi yumvirije umushahara ahembwa aca asuzugura akazi, akavuga ati none aya mahera je nzohembwa ukwezi kose nkaja akoresha umunsi umwe canke iminsi ibiri, nobasuzuguritse akazi sinogakora biya. Uramaze kubona urwaruka ruvuga mwe n'ivyo? Baruziye kweri, barahari. Gusa jewe nico nobahanura, kirazira kugaya akazi. Akazi ko kaba kameze kose, nimba ari gato niko kazana kanini. Gukorana nk'ubu unye nk'akarorero, akazi ko kunga hariho ahantu usanga bamwera 1000, 1500, ahandi ugasanga bamwera 3, ariko hanyuma natwe tumwera 5000, kandi abantu baraza. Urumva rero, kandi je nanje sinahereye ngaha, jaho nahora nkorera twamwera 1000. Urumva umwana hari igihe nyine usanga nko kuri 700 umukoreye, ariko ngaho umva ubunye iyindi etape nageze, kuko sinigeze mvuga ngo, iyo mvuga ngo amahera ngo ni make, kandi koko amahera yari make, uriko urakoresha ubwenge umengo ntaciye kumarira, ariko uko aba make kose ukaza urabika utu duke duke usanga yabaye menshi, ntabura ico kumarira kweri, kandi bisumba no kuguma wicaye. Tukiri ngaho nyene hariho abantu kugeza uno munsi bigora gukorera abantu, ugasanga ntibari abanyakuri. Nk'ubu nk'akarorero ugasanga uramwa ukaza urafata udufaranga tumwe udushira agoshe, hama bosi ukaza kumuha amafaranga adahuye nayo waciye. Mbega muri ico gihe baba bameze nk'uko ntushobora kubateranya n'ababosi, ugasanga akazi karaheze warizibira imiryango, bimeze gute? Ivyo onye navyo benshi barabikora, ariko ucura basi nawe ukuntu bigira wagira nyene nk'umutembagazi w'ubosi. Ubu dufate urashobora kuba muwe nk'abantu 6, kuko muri kumwe. Wibuke ko bosi kiganira aza kucumva. Ndabizi, je mvugisha ukuri aracumva nyene. Urashobora kuba muwe abantu 6, ukaca uvuga uti vraiment kanandike 5, uko urabizi nta kazi katagira ikigavu. Nakazi katagira ikigavu. Tubwire. Ukaca wumva bamwe nka 6, ukaca uvuga ko ari 5, umva ngaho onye ntugize nabi. Ikibi ni kurya basi usanga bamuwe nka 6, ukaca uvuga ngo 3, aho uri kuramuhomvya, kandi wumva nta terambere rya salo uba ukeneye. Kandi ngaho uko wumva hariyo amadepense menshi nyene akoresha, ibintu vyo kugura nyene muri salo, amapudre y'amajago, hakenewe ibintu vyinshi, umva niwe abigura. Mu gihe wumva uciugira waza n'umutahe, wumva mu gihe uciugira ubonye ukababaza, urumva nta terambere umushakiye, kandi nta terambere nawe uba wishakira, kuko ukwezi kumwe canke 2 mu rugara. Ariko wigenje neza ukabigenza nyene nkuko nabikubariye, basi nyene ntujya amahera menshi, ugakora ko basi nk'ayo umuntu umwe, aho ni sawa. Ariko tugusa ngaha anye ntivyokunda, kubera ubwese afise ihore yiwe, nka jewe ndamwa ari ujejwe kwakira amahera, umva ari ujejwe kuvyandika. Ico gituma ngaha nta bintu vy'ubusuma vyohaba. Biya tukiri ngaho nyene turifuza kumenya, nagira muri ico gihe umuye nk'abantu 6, n'umukozi mwiza, wagenda bosi ukamubwira ati namuye abantu 6, ukabona ko umukozi ushoboye kugira ngo wenyene ashaka akaguha agapouvoir canke akakongera agashahara, nagira nihoba umunyakuri. Yego ivyo nivyo, ariko ababosi baratandukanye babizi. Ari umuntu aca kubwira ati ndagukata muri wawe, ahubwo ati je nzokata muri wawe,
ntavyo kuvuga ngo iki n'iki ngo kandi ico ni ari aba boss tubasigurira ngo vyagenze ukunye ngo nshaka ngo mpaye arayaguha ariko azosha yagukata gusa nawe yabizi umuntu arakenera ibintu nkuniriwe ngasi natashimira gufungura ntegerezwa kuja kurondera indya bazi ko bakora mu nda cyane yaranje nkakoresha iyo systeme nyene tugusa nyene simbabaze gose nk'umuntu umwe nyene nkaronka yo gufungura canke y'amayinite sava yabikwiye ntarinze kuja kuri mubari umva ngani mugiye tutaba turi kumwe ariko ko nakubwiye ngaho ntivyokunda niko naguhakarura ku yandi masaha naho nahora nkorera naho nahora nkorera nyene kwaruko ko nakorera umuntu sindagira nyene ubushobozi bwo kwikorera ivy'iwanje urumva hoho hamwe ya 2000 igihumbi basha gusanga namwe nk'abantu nka 10 kuko nanje urumva nije umwanya n'uwiwanje nije natanze umwanya umva effort yose yavuye kuri jewe naho mu boss yazanye imitari nanje nashizemo inguvu cyangenda nkakuramo make nkagenda gufungura ko sinokwibanda mubyo ko nije mba ndi kumbu sinagenda kumubwira ngo uko ngo bimeze uko ya ndakuramo nkagenda gufungura nkumva nyene ko narose energy nkagaruka kandi ku kazi ama nkaca ndamushikiriza ayo nakoreye yose kuko sinabwira ngo nakuyemo ngo gufungura ya uko ngaho onye aca gukata urinzi bimuhari buriya tukiri ngaho nyene murafise aho mwatanguye gukorera mu boss wa mbere no musi mugeze n'ahandi kuko muracariko murakorera umuntu mbega hose mwagiye mukorera wavuye kubera uvyishakiye cyangwa akazi karaheze bimeze gute oya jaho naho rankorera ubwa mbere nabikubwiye nawewe je ntibanyirukanye twabana neza kwere n'ubugozi barumvikana gusa icatumye ndahava aho narindi nyene yari salon isanzwe ariko ubunye urabibona nawe narose ahasumba n'ukuntu hasa ni heza haragutse tumyera amahera menshi umva sinaye kuguma hariya ico gitwara havuye tugushimiye cyane hari bamwe mu bagenzi bawe cyangwa abo mwaba muziranye mu kibano aho uherereye meme nabo mwiganye n'abandi bagiye batandukanye no musi bashobora kuba bacicaye bavuga ko barindiriye akazi gose usanga yize nka informatique de gestion arindiriye kuzokora muri banki yize ibisata bigiye bitandukanye arindiriye appel d'offre ahantu quelque part ariko ntahazi na none musi aracicaye ararindiriye mugihe mwahereje rimwe no musi ushaka kwikurakana kariya peka ubahanura iki bakirindira bagitinya gukorera abantu avuga ati abantu basuzuguritse umuntu antegeke kurarya amahera n'ibindi buriya aho babwira iki ico babwira ni uko bokwihangana nyene bakemera nyene bakiga imyuga kuko ubuzima turimo ubu uzi umwuga nta hantu na hamwe utokora kuko nkora nk'ubu jewe umwuga wanje wo kuba ndashobora kugenda muri Kenya nguma nabayeho ahariho hose uko urabona imishatsi urayimwa kandi iguma yameze sivyo bivuga ngo uramoye ngo bice bireka kumera canke wumva hariho n'indi myuga atari kumwa nko gusudira iki kintu cyose c'umwuga kiragutunga aho buri hose je cyo nohanura abajene bo bareka ibintu by'ubumungara ngo iki ngo bopondeka kuko ubu unye ari abantu benshi bareka kubigira bivanye ngo bavuga ngo babona cyane ngo bana ngo iki ngo batwenga ariko n'abana bubu udafise amahera ntibagukunda ntibakwemera umva uko vyoba bigayitse kose biratinda nyene ukabona ko je nanje nabitanguye mbona umengo narinyegeza ari abantu nashaka ko babibona ariko ndabiryoherewe kuko ndafise ico nabibonye numva ndigurira agastile ico nshaka cyose kandi sininda kubona ndafise abamufasha ariko sinja kubabwira ngo mikiniki kuko ndavyishoboye ico nobahanura rero nuko bokora amaboko mu mpuzu bakiga imyuga nko guma wizeye muri bimwe wiga ngo ma informatique ngo ivy'ubuganga kuko ubu unye ntibinaboneka gose muri iki gihugu cyacu ariko ufise umwuga uribeshaho tugushimira cyane iyo ubonye bamwe mu mungana ariko aratoresha nk'umutonto ari muri Canada cyangwa muri Amerika cyangwa n'undi akamantika ka message ati nukuri ndashaka amahera y'inzu shaka amahera yo kugura impuzu n'ibindi uhora ubabwira icyo byakira gute basi ivyo onye ni ibintu bibabaje gose ni ibintu bibabaje kuko je naravyigeze harigize igihe jewe ikintu cyose none Colgate arayingurira ariko umva ubwo buzima burabishe nta kintu kiryoshe nko kubona ikintu cyose wewe wimenya nimba ushaka ikinyi akaba ari wowe nyene ukura mu mufuko wawe
utarinda kuca ngo kwa naka ngo kwa tante ngo kwa mama ngo kumonke ngo mubwire ahubwo upfa umubwira uti nimba ufise projet kanaka uti mfise aya nyongerereza umva ngaho ni mu gihe uba warakuye amaboko mu mpuzu warakoze umva ubuzima bw'ubucoresha tuma ntiburyoshye nta na gato urabishe rwose narabubayemwo ndabizi kwejewe nawe kandi igihe kitari gito gusa niyo munye ndabona ko hariho itandukaniro rinini kuko nari mbayeho kera yuko mbayeho ubu biratandukanye ukumva n'ibintu byo gucoresha biranagayitse barakugaya ari umuntu ashobora kuguha akagucorera ariko agasigara arakuvuga vina hivi kaya gahungu kameze uku ariko mu gihe uwe wimenye n'abantu barakubaha. Buriya tugushimira cyane turifuza kumenya kuva mumaze gutanga uwo mwuga kugira aho bigeze uno munsi niyahe ntambamye maze guhura nayo ikomeye wovuga ati vroma naratwe kubivamwo ariko mu nyuma ndabandanya turifuza kuyimenya. Intambamye nahura nayo nahuye nayo nkitangura kubikora nkitangura kubikora kuko hari igihura n'umuntu kuko nturakamilika azora arakuravye wari ntunyigire ko nuratangura nuratangura no kugira kubimenyera gusa ngo ukamirike ukacibona rero bana ariko arakurya umutima ukacugira ubwoba umva ukacumwe ngo kubikora niyo utaryohewe kazumva cyane nk'abantu bakonye uri kuravyiga wowe ngo mwawe ngo yakago je ngo umutwe wanje ngo ngirire bakaguca intege we ngo ntavyuzi ibintu nk'ivyo nayo bayemo kesha ariko sinigeze ncika intege nawe gumije ko nyene ndavyiga nyene nza ndabiraba no ku ma video ukuntu bikorwa njyamye nkanavyiyumvira ariko ubunya aho bigeze dafise abantu benshi batamboye ati mushi naho haca imisi ine barandindira ariko umva ubwa mbere baranca amazi iki uko ngo ntiwodukorako kandi abandi nyene banca amazi niwo wanzanira n'abandi cyo gitoya gucika intege n'ibibi naho birigera bishika umwe nk'umuntu agaca kubwira ati jewe uko twavuganye umwe sikumoye kubera uco rero sindaguha amahera yose akwiye ntivyigeze bishika ivyo ntibiranshikira vuba ariko abandi birarushikira ndafise n'umuhungu ndiko ndigisha kumwa biramaze kumushikira gusa ivyo yonye biba muri ca gihe c'intango ukiri kuramenyereza kuko ari ibintu byinshi utaburamenya amazina y'amakwafe umva nta experience uba ufise umva umaze kuronka experience nyene ivyo ntivyokubako kuko wumva jewe ndashobora kukuraba nyene sinakubaza ngo wimosha gute ndakuraba naho uri mushasha ndakuraba gusa nkaca mbona ukuntu wimosheje nkaca ngira ko benshi jewe nico banankundi ko bakiri banje ashika yicara nkaca ndamubwira. Imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu turumvise ko harimo n'abajanye no kwigisha mbega bishitse umuntu agashaka ko umwigisha bisaba iki bitwara umwanya ungana gute nkora bigenda gute nizana neza? Okay, umva ushaka kuvyiga ntibigoye bisaba kubiha umwanya no kubikunda yapana kuzabivanga n'iki ni kubanza ubyiteho ubyitayeho ukabikunda kuko nabanze kubona umwuga wo kumva ni ikintu wiga ukamenya kandi si uvuga ngo nitana umuntu uwo ari we wese arashobora kubimenya urumva ubihaye umwanya nta gihiringo kireke ko je nta gihiringo kirekire byantwaye kuko baranca intege ariko nyumvira kubiheba sinigera ndabiheba nakumijeko jewe byantwaye nk'amezi amezi 5 yonyene nari ntabwo kugira nyene experience ubwo bwo butanguye kumvamwo nta muntu nari gitiye kandi amezi 5 nace nagiye ni chance candaronka nyene iruhande yo muhira hano sano baca barama nyene akazi baranyizera umva cyangwa kuza ndakora. Muri ico gihe uri kuriga muri ayo mezi 5 yose bega wiga ukora tuvuge umuntu mumoye baraguhemba cyangwa umutonda wiga nyene biba bimeze gute uri kuriga wumva uri kuriga wowe ubwa mbere kwiga urizanira abantu biwawe n'abana nyene n'abana bo mwibarabara ukora bizi nyoza kwigira ku muntu akuze aca nagukubita umugira ibintu bitabaho nk'abajya abana bajya bahiga ivyuma urashaka kumwamagara ukaraba nk'umupeti asa nabi mu mutwe nyene yabuze amahera yo kwimubosha ukaca umusaba ati ndakumi kugira ntashobora kukwagera gacuza ngaho ukamwa ngaho umva ngaho umumugire ku muntu kandi na nyene sano kuko abariko arakwigisha ntashobora kukubaza mu kiniki ariko ari mu gihe uri kurabimenyera arashobora kuza umuntu nyene nk'akahodinere akamarix uri kurabimenya uba wicaye ngaho basanga agenda afite nk'abakiriya benshi
uwo muntu ndashobora kuca ndamubwira ati mugirire gaca umugirira kandi arishe kugira nawe nyene ndakuryohere ayakurisha ndashobora kuyakugabira yose kugira nawe nyene uwasi wumva uburyohe birimwo kugira nyene ugire courage yo kubibandanya ariko kenshi nyene ibintu vya salon ni kuri ma pourcentage ndumva ni araba biravana nyene n'umubosi kumwavuganye araba usanga bagomba kuri 40% abandi bakagomba kuri 35 usanga benshi nibo bagomba kuri 40%. Ni kuvuga ko nk'ubunye kuri 2000 nimba uri kuriga ndashobora kuyakugabira yose cyane nkaca ndaguha wisa nyene kuri za pourcentage. Muri ico gihe kwiga uje kwigana amahera azana uwo mwete n'izo nguvu hama bishitse akamenyera mukamuha izo 40%. Aho icyo kwiga biravana n'umuntu ariko arabikwigisha kuko nkaje nk'undi ko ndigisha ni nk'umufrere sinosaba amahera yumva ico gituma ni effort yiwiwe ariko nk'umuntu aca ava ahandi ntaco dupfana urumva tegezwa kuriha. Ariko adukurikira begereye ngaho hafi umva abashaka kwiga kumwa abashaka kwiga umwuga wo kumwa murumva yuko mukwegera Bria akabibafashamwo ugatubwira ngo n'umufrere wiwe nawe mushaka kubabera abafrere ugasanga karabigisha ku mahera make ejo nawe mwitejeje imbere byane byo gusaba amahera amamega kurugate gusohoka impuzu n'ibindi mukavyikorera mutiriwe muratega amaboko murumva yuko Bria rero hari bifuza ko babamwa neza cyane mumva ko abizi winjiwe n'umuntu barindira iminsi ine mumva yuko ari umuntu ashoboye abashaka kwiga nabo bashobora kuba warahejeje amashure urindiriye gatoya yuko ibyo wigiye biboneka canke ushobora kuronka umutahe kwikorera ibindi by'iwawe reka kwirirwa uryamye ngo ngaho uge kunywa canke ubwindi myuga kugira ngo witeze imbere ureke gutega amaboko uri umuntu w'umusore ufise inguvu zikwiye. Bria imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu twagiranye turifuza akajambo kamwe babwira bariko baratwumviriza cane cane ababa hafi mu cungararo ashaka kuba ari abo umaze kumwa n'abandi ushobora gutumira baza ari benshi kugira ngo udufaranga dutere twiyongera. Bwa mbere ndabashimiye kwanza ndashimiye Roy TV kuba mwatugendeye ikindi nyene nobwira abantu bariko baratwumva ahanye ni muri Jazzman Salon ni kuri 2e Avenue ku Musaga nkuko mubibona ni salon nziza cyane imeze neza cyane turatanga service nziza abo byoshobokera nyene boza bakavyirabira ko inkuru mbarirano twa niyo wiboneye kandi twebwe turiyizeye ivyo dukora turabikora neza cyane. Tugushimiye cyane Bria ariko imbere uko turangiza turifuza impanuro imwe canke zibiri canke zitatu ubwirwa ruko dukurikira haba abakobwa haba abahungu bidukira imyuga bakagusuzugura akazi bakagutinya nkuko nawe kera watinya ko abantu bamenye ivyo ukora kumva ukwinyegeza kumva uratinye umenga amahera ni make n'ibindi ariko uko wagiye uramenyera akazi no musaho ugeze nawe urabishima uravye wavuye turashaka impanuro ko badukurikira kugira ngo ejo nabo aho bukera umwaka uza tugiye gutangura bidukira imyuga ari benshi. Icyo nobahanura nuko nyene boreka nyene ivyo vyiyumviro bibi bakajijuka nyene kuko ibintu byo kuvuga ngo naka ngo arambura ngo nkoze iki ugumye uvyiyumvira ni hamwe usanga urashaje ugeze no mu myaka nka 20 ari abantu usanga bafise nka 30 canke irenga nta kintu bashoboye nta kintu kimwe azi abasanga yirirwa yiryamiye muhira arindiriye uko muhira bateka ngo arye ariko cyo nobahanura bijukira umwuga wari wo bose ntutinye ngo nuko ngo amaso y'abantu bakubona ariko uko nyene umenyera umwuga urabona akamaro kawo kuko nimba mu mufuko wari ucafuye umwuga wamaze kumenya mu mufuko umutagaso usa neza ndabitse upfa umusa nabi ku mubiri ku mpuzu ariko ubwo umeze neza mu mufuko w'abana akanoti mukabura yego kweri nobahimiriza rero kwiga imyuga abantu ku bwinshi rwose bakayikunda rwose cyane ko umwuga ari mwiza rwose. Tugushimire cyane tunagutera intege mu mugabo watanguye Imana izoguma ibana nawe udusanga ukora mu yandi masara arenze n'aya canke naho bibaye ngombwa gukorera ivy'iwawe numva ko umwuga wamaze kumenya wamaze kuwufata ikindi naco ndanagutera n'intege wandanye wigisha abandi batarabimenya bifuze kubimenya ejo nabo baronka bafungura batiriwe baratega amaboko. Ushimire cyane n'umukunzi wa Roy TV ko badukurikira ndonga ndabasaba ndabatera intege mwese mukazi arimwo waba uri umushoferi waba umwa waba uri umuyaya ukora muri cafetaria ukora muri farumasi
uri umukameramani n'umujournaliste wese bakaza akora ashiremo umwete kandi akunda akazi yiteza imbere ubwo yateza imbere n'igihugu cyacu cyiza c'u Burundi. Abataragira subscribe rero ndabasaba kugira subscribe mu ndemi kw'ikenugano vya Royal TV, amakuru mashasha yizewe. Shimye cyane cameraman Pasipro yatinye amajwi n'amasanamu mwashikira ameze neza cyane. Au revoir. Imutangwa muri Royal TV, ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Ico utarabona uterekwa no kuramba, bintu nyaragase duhuriye muri Royal TV. Ibiganiro byiza muzobisanga